ndabaramukije mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri aya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane ni kugenekerezo rya gatanu Kigarama umwaka w'2024. Imbere kubabwira ikirere cejo uko kizoba cifashe, reka tubanze turabire hamwe integekanya gihe c'imvura izogwa muri ino ndwi yo kuva kwigenekerezo rya kane gushika kwigenekerezo rya 11 Kigarama umwaka w'2024. Haritezwe rero imvura nyinshi izogwa mu ntara kama iri hagati y'amamilimetero 100 n'amamilimetero 200 nko mu ntara kama zose zigize igihugu cacu kiretse igice Cimbo ni igice cyo mu Bugesera hamwe n'ico mu Buyogoma. Hitezweyo imvura izoba iri ku rugero rugereranye. Nuko rero imvura ikirere cejo naco hitezwe ko hazogwa imvura mu ntara ya Cibitoke, Ibubanza, Ibujumbura, mu Rumonge, Igitega, mu Rutana, Ibururi hamwe n'Imakamba. Ikirere kirimo ibicu vyinshi kikaba kitezwe mu Kayanza, Imuramvya, Ingozi, mu Kirundo hamwe n'Imwaro. Ahasigaye hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba ahandi azoba ari mu ntara ya Mwaro. Ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo naho hitezwe yuko hazogwa imvura nka hose mu gihugu cacu kiretse mu ntara ya Kirundo hitezweyo yuko hazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Mu ntara za Kayanza, Ingozi hamwe ni Muyinga nubwo hazogwa imvura hazongera hacemo n'ibihe vy'izuba. Ahazoba hashushe gusumba ahandi ni mu ntara ya Bujumbura. Ibipimo by'ubushuhe vyaho bizoba bigera kuri dogere Celsius 28. Ejo mu gatondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 n'iminota 42 rirenge igihe cy'isaha 12 zirengako iminota 2 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane agarukiye. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.